Uno musi ni ikiganiro kidasanzwe ca Club de la Presse, ikiganiro kigira 200. Murazi yuko kw'isi yose itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ari umunsi wahariwe umukenyezi kw'isi yose. Uno musi rero tukaza kuvugana ivyerekeye umukenyezi ari mu buhungiro, ukuntu ajanisha akazi akora kamisi yose n'akazi ko mu rugo, akazi ko muhira. Ivyo vyoroshe nivyo tuza kuganira hamwe n'abatumire bacu. Dutangurire kuri Jeanne d'Arc Zaninyana. Jeanne d'Arc, mu twibwira gatoyi. Ndi umurundikazi, nkaba mu buzima bwa misi yose ndi umushingwamanza. Murakoze cyane, mwaramutse rero, kaze muri iki kiganiro. Hanyuma umutumire wa kabiri ni Desire Atungimana, akaba atwara uruganda rw'amakuru mu radio Inzamba Gateka kawe. Desire, nawe ndakuramukije. Hanyuma kaze, ndazi yuko abaturaba bakumenyereye, si ubwa mbere tuganira kuri iyi televiziyo. Murakoze. Ego. Na bivuze yuko ikibazo no musi ari ukuraba ingene umukenyezi ari mu buhungiro, ingene ajanisha akazi kiwe ka misi yose hamwe n'akazi ko mu rugo. Murazi yuko mu Kirundi bavuga bati umukenyezi aravoma, agasenya, agateka, ariko uno musi ico muri ibi bihe murazi yuko umukenyezi agira n'akandi kazi ko hanze. Ivyo byoba vyoroshe Jeanne d'Arc, ariko ubwa mbere na mbere reka ndababaze, itariki 8 z'uku kwezi kwa gatatu, mbega mwavyifashemo gute? Wari umunsi mukuru nyene ukwiye? Wari umunsi mukuru, sinovuga ngo wari ukwiye cyane, ariko wari umunsi mukuru ko itariki 8 z'ukwa gatatu n'umunsi mpuzamakungu w'umukenyezi. Kuri ico conyene n'umunsi mukuru kuko irasubira kuduha agaciro. Nivyo ntivyoroshe ko muri bino bihe byo mu buhungiro, ariko aba ari umunsi mukuru. Umuntu hajya umuntu aryoherwa cyane ku mutima kuruta ngira ibindi byose umuntu yomuhereza. Uwo munsi mbega yushitse uba urindiranye igishika canke n'umunsi uvuga uti rimwe rimwe ubusanzwe nk'iyindi? Je kuri jewe n'umunsi novuga wo kwiyumvira ivyo nakoze mu mwaka uheze kuva ku itariki 3 itariki 8 z'ukwa gatatu umwaka uheze gushika itariki 8 z'ukwa gatatu mu mateka y'abagore. Donc abari umwanya wo gusubira kwiyumvira ati narakoze bihagije kugira ngo amateka y'abakenyezi abe akurikizwe. Ico conyene rero naho umuntu yicaye agasubira akavyumvira bituma bimuha akanyamuneza, akaba ari umunsi uhambaye cane. Desire Atungimana, mbega kuri mwebwe uri umugabo nivyo, ariko mbega uwo munsi mpuzamakungu uhariwe umukenyezi umva umengo wobawe ukuraba kandi uri umugabo? Urandaba koko kuko ikiraba umugore n'umugabo cya kimuraba, kubera umugore n'umugabo bafite ibintu byinshi bahuriyeko. Hari n'abavuga ngo n'umuntu umwe. Siko no bivuga si umuntu umwe, ariko bafite byinshi bahuriyeko kuko abagore ni bamama bacu, ni bashiki bacu, n'abagore bacu. Urumva rero umunsi mukuru wabo natwe wari uwacu. None mama wawe ugira umunsi mukuru ukavuga ngo so wawe, ugacugenda ugacuja kwibarabara, umunsi mukuru ngo so wawe, cyangwa ukaja kuvumba handi. Kuko umunsi mukuru tuba tuwusangiye, ico gihe uraheze ukavumba muhira. None nko uyu mwaka hari ikintu kibonekeza muvuga muti twarakoreye abakenyezi ku radio, muvuga muti twarabashize imbere, hari cyo bacarakozwe?
si ukuvuga ko twakoze ikintu kidasanzwe ariko twarahaye ijambo abakenyezi gusumba uko vyahora. Abakenyezi bari mu buhungiro bakatubwira ngene babayeho, bari mu Bugande, bari Mahama, abari ngaha i Kigali, kuko ntibabayeho cyo kimwe. Bose ni impunzi ariko ntibabayeho cyo kimwe. Twarahaye ijambo abagore abo twita imboneza, bose baravuga bakagira icyo bashikirije kuno munsi, nico bawibaza ko nico bofashanya na bagenzi babo kugira bashobore kwiteza imbere nk'abakenyezi, kubera iyo umukenyezi ateye imbere n'urugo ruratera imbere. Nibaza yuko mu makuru yacu yo ku tariki 8 abakenyezi bari bafite ijambo gusumba n'abagabo, no mu mwanya wasanga umwanya ari wo bafise umwanya bafashe mu makuru wabaye na munini gusumba ubusigaye, vyerekana ko umunsi natwe twa twasana nk'abohebe abakenyezi. Mu buzi butari buke ndazi yuko no mu binyamakuru bitari bike umunsi wahariwe abakenyezi hari ikibanza kidasanzwe usanga baha abakenyezi bakora muri ubwo buzi. Byoba byarashitse mbega uno mwaka? Ikibanza kidasanzwe si muri radio Inzamba kuvuga tuno munsi ibiganiro byose abakenyezi twarabikora i Burundi, mugabo uri kuravugana nabo uca wumva umengo uwo munsi mwawugize ukubaremeka amabanga maremare kandi ari umunsi mukuru wabo. Ico gituma muri kino gihe rero nabo bavyivugira ati umunsi mukuru wacu none uwo munsi mukuru guca mudushinga ivyo ibikorwa vyinshi uwo munsi ahubwo mwari mukwiye kuturemurura. Twabaremereje rero, nibaza yuko bakoze ibisanzwe nko bahora. Naho nzi ko nk'i Burundi muri radio Isangano narindi basanga nk'amakuru, ugasanga Kirundi, Gifaransa, ibiganiro, ugasanga umunsi ni nk'abagore babikora gusa. Ariko narumvise ko abantu batabikunda. Onyibukije inkuru y'umuntu yatera inkuru cyane yitwa Coluche umufaransa, niwe yavuze ati intama zarigeze kwidoga zivuga ziti abamizima baduhariye umunsi wacu, mugabo umunsi wacu niwo batujya. Baca batujya hakutugira umunsi mukuru baca batujya. None nawe ukivuga uti yego niho bavuga bati si umunsi mukuru kuturemereza, ahubwo n'umunsi mukuru ukutugira umunsi mukuru. Cyituma rero atavyo kubaremereza, ata kintu kidasanzwe cari gihari kuri abo bakenyezi, kiretse ko twari mu kazi nkuko vyama, ko umenyesha makuru nuko umunsi mukuru akazi ntasiba, kubera radio ntisiba kuvuga ngo habaye umunsi mukuru. Jeanne d'Arc, mbega wibaza yuko umurundi kazi muri rusangi yoba azi uwo munsi akamaro k'uwo munsi wahariwe umukenyezi ku isi? Kumenya umunsi novuga ko baravyumva, ariko bose ntibatahura agaciro k'uwo munsi. Aha novuga nk'iwacu mu Burundi, novuga ko abapfasoni benshi baba aho twita ruguru, bo ntibatahura cane intumbero y'uwo munsi. Ntibatahura cane yuko ari umunsi wo kwerekana yuko umugore adafise ubuzima bwiwe atantumbero yuko bari mu bana gusa, ari mu mirima gusa, ari birengeye ngaho onye, ari inarugo nawe nyene ashobora kugira icakoze kugira ngo ubuzima bw'imiryango yabo bwisunonore. Ariko novuga yuko nk'abapfasoni novuga ko bize canke benshi baba nko mu bisagara, bo baramaze gutahura insiguro cane y'uwo munsi mukuru, ariko nibaza yuko atariko gutahura, atariko kubishira mu ngiro mu misi yose, biracagoye mu buzima bw'umupfasoni w'umurundikazi. Hoba habuze iki ga Jeanne d'Arc? Nibaza ko ikintu gikuru kibuze ni novuga ko haba kuraba ukundi imigenzo y'ikirundi. Nukuvuga ko kera umurundikazi kandi n'ubu yamari narugo niwe yasenya nkuko mwabivuze, niwe yavoma, niwe yaraba abana, eka niwe yakora utukogwa twose two mu rugo. Gushika n'izi saha rero ivyo bikorwa biracari ivy'iwabo. Abo bagore baracumva yuko nta kindi kintu twokora atari ico nyene. Ivyo rero bikatuma bibasubiza inyuma. Ahandi naho nibaza ko
batari sensibilize neza kugira ngo batahure ko ari umwanya rubunya n'umwanya wabo yo gushobora gukora umuntu mu kirundi sensibilize bivuga yuko ari kwigishwa neza kugira ngo bashobore by'ukuri guhindura iyo migenzo kuri jewe ntovuga yuko ari myiza kuko urumva isubiza inyuma umufasoni ariko ari imigenzo yo guhindura by'ukuri. Desire Hatungimana, urumva ko impinga ikiri ndende mu Burundi, mwibaza ko umugabo hari ico yokora kugira ngo afashe ko umukenyezi mu Burundi amenya neza intumbero y'uwo munsi n'akamaro kawo? Nibaza yuko canke ni umuntu avuga ati ivy'abagore ni ivy'abagore, ivy'abagabo ni ivy'abagabo. Nta vy'abagore nta vy'abagabo, kubera bose bagize ico twita societe, bose bagize babaye hamwe mu gihugu kimwe, kandi iyo umukenyezi ateye imbere n'umugabo aratera imbere, n'umugabo ateye imbere n'umukenyezi aratera imbere. Ariko ikiboneka nuko abakenyezi bo hagati mu gihugu bajya batize, bajya batunzwe no kurima, usanga abagabo babo nuvuga yuko babacura bufunira buhoro, kuko usanga umukenyezi aravyuka kurima, umwana mu mugongo, kuvoma, guteka. Umugabo, hari abagabo benshi, simvuze ko abagabo bose, ariko benshi ugasanga bavyuka bifatira inzira, batabivugiriza uruha, basaba ivyo bafungura, basaba iki, batazi n'ingene vyabonetse, batazi uwabizanye yabizanye, batazi no mu muri ingene hasa. Ariko ivyo ni ibintu bikwiye kuhava kuko bisubiza inyuma igihugu. Ariko mu bakenyezi baciye ubwenge bize, ivyo bisa n'ivyaheze, naho mwongure naho atabura gahaze. Mu bantu bize urasanga umugabo araja gukora, umugore akaja gukora, bose bakava muhira rimwe bagatonda ku kazi, bose bagataha bavuye ku kazi. Nivyo kenshi hari abagabo yo bavuye ku kazi baca ahandi hantu, ubwo umugore kenshi ugasanga agiye direct muhira ngwenye nagaca. Ariko ugiye kurabaho hariho gufashanya, kuko usanga uburyo bw'umugabo uburyo bw'umugore bwose burakora mu rugo, ugasanga burafashe ico bafashije umuryango, ugasanga mbere hari n'abagore bahembwa amafaranga gusumba abagabo, ugasanga hari abagore batunze urugo kandi bose bitwa ngo barakora. Hari abo bantu bakunda kuvuga ngo amafaranga ngo y'abagore ngo ntakora mu gihugu, bakora imishatsi gusa, ariko batera inkuru. Ariko kenshi ugiye kubira usanga ari yakora ahubwo bya bindi bikenewe cyane. No kuvuga rero yuko mu bantu bize harimo gufashanya n'ahatari bose, ariko benshi barafashanya kandi ugasanga birafise akamaro. Ariko mu bantu batize hari ruguru mu mitumba haracari ikibazo gikomeye cyane, arico bajane bakwiye gukora, bakagenda muri bajya inshuti zabo batize bari ruguru, kubera abantu benshi bafise inshuti ziri ruguru, bakabasigurira, kubera bakabigisha yuko bafise agateka kabo. Hama n'umugabo mu nyuma nawe nyene akigishwa, ntibigisha abagore, wowe nibigisha umugore gusa, utigishije wa mugabo, kandi wa mugabo ariyo ngorane, za ngorane ntizizohava. No kuvuga rero uwo munsi mukuru kugira ico umaze, nuko abagore bomenya aho bagarukiza uburenganzira bwabo, bakamenya ko ari abantu, kubera ari abagabo babafata nk'uko umengo ni ibikoresho vyabo, babagabo bakabigisha ko atari vyo, bakajamwe bagakora. Kuko haro amafamiye menshi, imiryango myinshi ruguru, usanga bashize hamwe abagabo bakora kabisa, ko nako bakora, ugasanga arafise nk'ubworozi, afise inka, ugasanga niwe zitaho zikinjiza, zikagira ibintu vyinshi, ugasanga uwo muryango urateye imbere. Avuze ikintu gikomeye, ariko mu ntango abakenyezi bariko basaba yuko bo kwemererwa yuko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, ubwa mbere na mbere bavuga bati dukeneye natwe kuzoshobora gutora, kuko iburaya ariho hatanguye ibintu by'amatora, kwitorera abantu babatwara. Abagore ntibari bafise ubwo burenganzira mu myaka ya mbere, akavuga bati turakeneye gutora. Ariko ikibonekeje, kandi abagore bakunda kwivugira, bavuga bati twebwe turagenda tukabwira abakenyezi bati nimudutore, nimwitoze, nimugire uko, mugabo bikagenda ukundi kundi. Abakenyezi basa no kumengo ntibemerana. Jeanne d'Arc. Kuvuga ngo ntibemerana sinovuga uko,
ariko novuga yuko nico kintu rega kugira umuntu atogwe ntakenera abakenyezi gusa hakenera aussi nabo bagabo bigaruka kuri ya societe twakuriramwo bigaruka kuri ya societe tubamwo ituma yuko yerekana yuko ari umugabo ashoboye kurusha umugore nico rero nkuko Desire ariko arabivuga nico umuntu ategereza gukorera ko kandi nico nibaza abagore ubunye bariko barakorera cyane cyo kwereka yuko umugore ashoboye nawe nyene ivyo umushinga ntashobora gukora n'umukenyezi ashobora kubikora ico nitugiteba ko tuze ku kibazo cuno musi ikibazo ciki kiganiro muri umushingwa manza ariko uri umukenyezi mu rugo uri umuvyeyi mbega ivyo ubijanisha gute birakorohera ni ibintu bigoye cyane ariko kandi nongeye ko uri n'umukenyezi ari mu buhungiro ego ubwo buhungiro nyine nibwo butuma ibintu bigora kuba umukenyezi ari mu buhungiro bisigura yuko utagifise bimwe byagufasha ukiri mu gihugu wanyu byo gutuma ushobora gusohoka mu nzu ukaja mu tundi dukorwa dushobora gufasha urugo ariko no munsi kenshi uzosanga umushinga ntahari werekuriwe kuko urumva ntibigikunda ko mugira abakozi bamwe usanga bariko barabarabira inzu abandi ugasanga bariko bararaba abana uno munsi naho umugore rimwe na rimwe ugasanga abikora byose umugabo akaba ari wagenda kurondera ako gafaranga ko gutunga umuryango ico rero nibaza ko ari ikintu kigoye cyane ariko novuga ko duhishije kuko ubuhungiro bwaratumye abashinga ntahe babona ukundi ubuzima batahura yuko ineza y'umuryango itazova mu maboko yabo gusa ariko n'abapfasoni bafise ico baterera bigatuma yuko muri ubwo mu ngo zacu no munsi abagabo bacu badufasha mu dukorwa na turiya bigatuma natwe dushobora gusohoka twagenda gukora utwo turimo twotuma turonka ibitunga imiryango natwe uri umushingwa manza ariko muri ibi bihe n'ibihe bikomeye cyane ku barundi nibaza yuko bishobora gushika ugasanga hariho imyanya imwe umwanya usanga mufatiriwe cyane n'igikorwa cyo kuraba imanza izi n'izi abitwariye bavuga ko bahohotewe babo bishwe ivyo biraborohera muri iyi minsi canke ni ibintu bituma ako kanya uwo mwanya wo kuvuga ati muti rekana ivyo mu rugo ugasanga uwo mwanya uragabanutse utegerezwa kugabanuka nivyo ariko igikuru n'uwo mwanya igikuru no kumenya ukungena umuntu yipanga ukungena abikora ivyo bintu byose muri ubwo buhungiro tubayemwo nibaza ko tutacorohewe cyane gose bimwe uvuga ngo unakarankorera ibicanke iki ubuzi neza yuko ivyo bintu byose utegerezwa kubikora kuri ubwo rero utegerezwa kumenya umwanya wo kuraba umuryango n'umwanya wo gukora utwo dukorwa tundi ubufise hambavu kandi ukabuzi neza yuko utwo dukorwa natwe nyene utegerezwa kudukora neza nkuko wakoze ivyo mu rugo simvuze yuko misi yose vyama bikunda kuko hari igihe usanga utwo dukorwa to mu nzu twabaye twinshi utwo tunduka tureka kuko nibaza yuko nta kintu gikenewe cyane nk'ibikorwa kenshi vyo mu nzu ivyo rero bikaba ari vya bindi bisubiza inyuma umugore uko kuntu adashobora kwama misi yose azi ukungena umwanya wiwe utegerezwa kugenda n'ikintu gikomeye kandi umugore wo mu buhungiro atamafise Desire Hatungimana utwaye uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba Gateka kawe mbega uravye abakenyezi mukorana usanga bafise abana muhira biribonekeza yuko akazi kaborohera bo bashika ku gihe canke vyo bibagora ntufata uti ko arabo dukorana ariko ndabavugire neza sinabavugira neza ibyo badakora kubera bariko baratwumviriza uca bumva ko nabeshe ariko ico nokubwira nuko
kugeza ubu batonda ku gihe kandi bakora neza. Sinovuga ko ari ko abagabo basumye gukora, ahubwo ugiye no kuraba icyo maze kubona no ushika ubwa mbere ku kazi n'umugore, icyo maze kubona ushika ubwa mbere kenshi n'umugore, bikerekana yuko rero naho bafise akandi kazi kenshi bakora muhira bidatuma batitaha akazi baba bafise. Akazi barakitaho cyane, gusa kenshi nuko hariho nka busanga iyo habaye nk'ingorane muhira z'abana bagwara, ugasanga basavye impusha zimwe zije utaziteguriye, ugasanga birakugora no kurondera umundi musubiriza kubera ico kiko bategeza gukora. Nayo ubundi ho ku kazi yatakibazo gihari batonda mu bambere bakora neza. Sinovuga ngo ari abagabo basumbije kana na kimwe kabisa. Nta na rimwe uridoga hamuvuga uti abagore je barangoye kubera bansaba impusha nyinshi zo kujana abana kwa muganga canke bakagira amakonje maremare, nta na rimwe uravyidogera? Oya, nta novuga ko atavyo ndidogera kubera ntavyo mbona, nta bihari cyane. Ni bishika kandi bijanye n'amategeko. Nawe ubwi wawe umuntu nta muntu ategura ingwara. Iyo umuntu agwaye ahubwo umwifuriza yuko yokira ningo kagaruka ku kazi. Hanyuma amakonje nayo abakenyezi leta yarateguye amakonje yabo. Amakonje ni itegeko kuri bo, hanyuma iryo tegeko riteza kubahirizwa. Ko ritubahirijwe uri umukoresha biragufata biraguhana. Bagiye kwa Jean ati genda mburanire ati je mwikonje imisi 80 ningahe bantwaye 30 aza yiruka. Kandi uwo rubanza ruroroha n'umwana yoruca. Ico gituma rero umuntu ateza kuvyubahiriza. Kandi si nabibi babari umuryango uri kurunguka, igihugu cyo kiko kirunguka. Kandi nabo bariko barakora ngaho onya nawe n'igihe bavuka n'abavyeyi babo baronse amakonje, abavyeyi babo baragize gute, nabo bana ariko baravuka nibo bazotusubira ntuzoka mu kazi. Madame Jeanne d'Arc, mbega akazi ko muhira karabatwara umwanya wose mu vyiyumviro mu bikogwa birabashikira ukavuga uti kubera ndiko ndakora akazi reka nshire haruhande nibagira ivyo muhira? Ni ibintu bigoye cyane ku mugore. Nibaza ko ariko twaremwe kandi ni ibintu bigoye cyane, biragoye cyane kwibagira ivyo muhira kuko nkuko Desire abivuze kenshi iyo umwana agwaye bahamagara umugore, iyo ugize imana ukaba ufise umukozi agiye bahamagara umugore. Kumva rero yuko umwana agwaye hama ukaca uvyirengagiza ntivyokunda. Ariko nkuko nabivuze nibaza yuko umukenyezi ashobora gutanga igikorwa ciza muri ivyo ariko arakora, kandi afise ariko araraba nivyo mu rugo. Ico nico vy'ukuri gihambaye. Ikindi gihambaye nuko kuntu uno munsi abashinga ntaye menshi bamaze gutahura yuko iterambere ry'umugore risigura iterambere y'ingo y'imiryango. Ego. Desi, aha turiko tuvuga umunsi wahariwe abakenyezi ku isi, mbega wewe wemera? Sinohakana kuko washinzwe n'ishiramwe mpuzamakongoni naryo ndagyemera naryo nyene. Ni kuvuga yuko ariko tugifatiye ngaho urazi yuko ari abagabo bavuga bati kubera iki havugwa abagore gusa hatoba umunsi uhariwe abagabo nabo? Terega natwe turabana. Iyo ariko barajajura abagabo baravuga ko imisi yose ari yabo. Ko imisi mikuru ingana no kimisi ngana. Umva rero abagore bafise umunsi umwe, nibaza ko abantu bari kubahiriza bakanabafasha kuwuhimbaza kuko n'umunsi mukuru wagiye kubera babona igituma. Abakenyezi kenshi si mu Burundi gusa, aho bakumiriyeho birengeje n'urugero. Sinzi ko urumva nko mu bihugu by'Abarabu nka Arabie Saoudite umugore atarekuwe no kuja kuri vola. Tushaka kugendesha imodoka. Nibishasha biriko birahinduka. Ngira ngo nta mezi aheze niho bakibemera yuko ntarakwira niho bakibemera yuko aho batemerewe kuja ku ishuri. Ariko urabona ko mu Burundi ho vyarahindutse. Novuga yuko rero uwo munsi mukuru gituma washinzwe
hari mu 77 nihenze ego haize imyaka 41 barabona igituma kubera nta kintu gishaka kuza kitafise igituma barabona ko umukenyezi akwiye kuronka umunsi umuhariwe wo kuvuga imuhariwe ibintu biraba umukenyezi uwo munsi bakabifatira umunsi wose haba amaradiyo ku isi nuno munsi wumvirije ejo ku mutari ku 8 nta kindi amaradiyo yose yatangura ku munsi mukuru w'abakenyezi ico gihe berekana ko umukenyezi nawe abafise babereka ko ari umuntu na wa mukenyezi muri bya bihugu ataragira agaciro hari ibihugu byinshi nko nabivuze by'abarabu bajya madini y'abayisilamu abakenyezi bakumirwa cyane badashaka kwicarana n'abagabo ntibicarana n'abagabo ntibarekuriwe akazi ibintu byinshi rwose bakumiriwe ico gituma rero uwo munsi mukuru ari umunsi mukuru kwicara bakavuga bati umukenyezi akeneye iki kugira atere ya ntambwe ashikira umugabo be mu Burundi birakunda mu Burundi umukenyezi kubganje kiretse kuno munsi ari bo biya ku burenganzira bwabo nta na kimwe kibabuza kuja mu nzego z'igihugu nta na kimwe kibabuza kugwanira ibibanza mugabo barakikumira nabize haragera ko bitoza bakigira inyuma bakaba bice 30 bagakoma amashi aho kurondera ibice 80 kwijana canke gutora abagore bagatora abagabo ugasanga abagore 60 harimo abagabo 10 mugo hagira kandidatire ugasanga ni y'umugabo urubona ko arakantu kakibuze yego karacabuze kandi les femmes leaders nka Jane barakwiye gufatira icigwa nko ngaha mu gihugu cy'u Rwanda aho abashinga amateka barenga ibice 60 kwijana nibaza ko ari igihugu ca mbere ku isi hariho n'ibindi bihugu biriko bitera iyo ntambwe ariko mu Burundi birababaje kubona abakenyezi mu ishuri mwigana bakaba ba mbere mu ugasanga hageze muri politiki cyangwa hagize izindi nzego za leta ugasanga baratinya kuja imbere kandi bari bafise ubwenge bukwiye bwo gufata ivyo banza vya mbere biracababaje ngira bazobikosora Jeanne d'Arc itariki 8 ntwarante no musi umwe mu mwaka mwibaza yuko umunsi ukwiye canke wibaza ko bo kongera izindi misi kugira ngo umukenyezi yavugwe kurusha umukenyezi ntavugwa kurusha itariki 8 zo kwa gatatu gusa jewe uwo munsi sindawita gusa ngo ni umunsi mukuru w'umukenyezi ariko ni umunsi wo kuraba aho umukenyezi ageze mu iterambere ryiwe kuvuga nk'ivyo Desire kuvuga ngo numukenyezi yikumira nibaza ko nivyo hariho igihande c'umukenyezi yikumira ariko n'igihugu hajya kirakumira abakenyezi uno munsi nkuko mubivuze igihugu c'u Rwanda nimba gishitsaho kigeze nuko igihugu co nyene catahuye ubushobozi bwabo bagore hama kikabaha ico kibanza hama abo banze bagashora kubishira mu ngiro alors uwo munsi n'umunsi wo gusubira kuraba inyuma wo gusubira gutahura ku gihugu ati eske turemera yuko abo bagore bashoboye abo bakenyezi bashoboye nimba twemera ko bashoboye twe hari ikintu hari ivyo dukora kugira ngo iryo terambere rivuye mu bagore natwe ridushikire hanyuma bikaba osi ku bakenyezi no munsi wo gusubira kwibuka yuko ata muntu numwe azoza abaha amategeko yabo atari bo bonyene bazoyarondera hama bakayashikira ico uhejeje kuvuga n'ikintu gikomeye Dezi uri mu kazi kadasanzwe aho kugira ngo uronke inkuru utegeza kurondera abantu banonosoye ibi nabiriya ababonye ibi nabijya mbega biraborohera kugira ngo abakenyezi bashobore kubaha ijwi biragoye cyane kuko burya nimwumviriza amakuru yacu ugasanga nk'amakuru yose iminota 70 aheza atamugora arimwo subira tutamurondeye tuba twabarondeye kandi bahari tukababura ukamurondera akakubwira ngo uzosubira umamagare ngo hirya ejo ntonzobana wasakanya aho mukeneye iminota 5 bugacibona yuko umengo hari ibintu bitarabavamo bitarabona ko bakwiye kuza imbere ngo bavuge bateye kuza ivyumviro vyabo biseruke kenshi turababura turabura gose kandi bikatubabaza kandi tuzi ko bahari baciye ubwenge ubwo ndizera ko Jane namamagara dukeneye umuntu atugirira asisangura ibijanye n'ubutungane tutazomubura hari benshi tubura abona ko nuno munsi twamuronse ni byiza cyane benshi tubura kandi babishoboye kanababaza cyane ariko ico bari bakwiye kumenya ni kimwe hagiye ufise ibintu vyiza ukora ubikora bitamenyekana
wewe ivyo bintu vyiwe ntango uzoshika hari abantu benshi bari muri amashirahamwe n'agateka kazina muntu bakora ibintu vyiza cyane batatangura kuvuga mu maradi batatangura ku mateleviziyo nta numwe yarabazi nguno munsi ni babitumwako kubera iki kubera baserutse bakavuga naba bakenyezi hari benshi bakora ibintu vyiza ama projet meza cyane bamara bakora ibintu vyiza mugabo wamurondera kugira agusigure cyake neko arakora ugasanga ntaje kandi yatufashe umwanya munini kugira gikora duse n'abasozera Jean d'Arc murumva yuko impinga ikiri ndende abakenyezi ntibazi kwivugira urumva yuko kugira ngo baronke umukenyezi yuko ari ibintu bigorana mu radio ariko rero kugira ngo duheraheze mosaba iki abagabo kugira ngo umukenyezi ashobore kwisanzura bikwiye mu mwanya mutoya ikintu gikuru umuntu yosaba abagabo no gutahura yuko umugore umukenyezi nawe nyene afise amateka nk'ayo mugabo ko ivyo umugabo ashoboye n'umugore abishoboye ico nibaza ko bamaze kubibona hajya n'umugore wo mu rugo uravye vyakora umugabo nibaza ko ashobora kwimvira kati ibi bintu abishoboye bigenda gute ariko ni n'uruhara cane rw'abagore ruri muri twebwe turemera vyuko dushoboye nimba twemera ko dushoboye turiko dukora iki ubu rero n'umwanya wo gusohoka nkuko bariko barabidusaba no gusohoka kwerekana ivyo dushoboye kugira ngo nico gihugu turiko turarondera igihugu kirimwo ubwo buringanire bw'abagore n'abagabo bushoboka vy'ukuri kujaho ari twe tugiyemwo tugashobora kubereka ivyo dushoboye ndizeye yuko abagabo bose bariko baradukurikirana ko babumvise akamo bateye Desire wewe twumvise yuko avyumva neza cyane aha niho iki kiganiro ca 20 ca Club de la Presse gihereye ndashimiye cyane gose abatumire aribo Jean d'Arc Zaninyana murakoze cyane Desire Atungimana Radio Inzamba murakoze kandi kwitaba kutwitabira muri iki kiganiro wakoze nawe ndashimiye cyane abari mu buhinga bw'ivyuma batuma mushobora kudukurikirana ku ma radio ku ma televiziyo no kuri za internet zose hanyuma namwe muri ko muradukurikirana nkaba ndabashimiye nkaba ndabahaye isango yindi mu ndwiza murakoze